nk'umusatirizi aba muzi yuko bandi ku kivi buri munsi, ariko kandi ndabibutse ko kuri uno munsi noneho uno munsi wa Mungu aho twaramutse tuja kuri stade Ingoma, hakaba ari urukino rwahuje imigwi ibiri, noneho imigwi isanzwe ariyo ngaha nyene mu gisagara ciza ca Gitega. Iyo migwi nayo akaba ari imwe mu migwi y'igikundiro canyu, aha ndavuga nka Musongati FC hamwe na Flambeau du Centre. Aha rero nkaba nari ngarutse kugure ndababwira uko urukino rwatanguye, akavura kakaba kari gasa n'akazindukiye kagwa, aha bikaboneka yuko kugure n'Imana yari yashizemo imihezagiro. Ariko kandi ndakwibutse ko nk'uko muriko murabibona kandi mwari mubimenyereye, ndibaza ko murabona yuko abarorerezi atari kirenga. Ibi navyo bikaba biriko biva kumbure ku giciro ngo cyo kwinjira, aho abenshi bari bamenyereye kwinjira 3000, ariko uno munsi kwinjira kakaba kari akanoti k'ibihumbi 5. Ibi rero bikaba vyatumye abenshi badashobora kwinjira muri runo rukino rwa derby yahuje Musongati FC hamwe na Flambeau du Centre. Match imeze neza cyane, match iryoshe, aho no kubwira ko ngarutse gato umugwi wa Musongati FC n'umugwi binaboneka ko unaberewe cyane, aho bambaye mayo zishasha, ariko kandi much respect to you umudesigner kumbure wa Musongati, aho tubona ko kumbure uba uri mu kazi. Mayo nziza cyane, mayo zisa neza cyane, zitari zinamenyerewe, nizo umugwi wa Musongati FC bambaye. Ariko kandi hanababwira yuko kumbure iyi match aho abenshi biyumvira ati ese urukino ruza kugenda gute, mu gihe abenshi muri bo bari barurindiranye igishika. Kuri uno munsi naho ndanakwibutsa ko ari nawo munsi kandi haza kuba urukino ruhuza Real Madrid hamwe na Barcelona. Iyi migwi ibiri nk'uko bimenyerewe ngaho Gitega, umwe mu mugwi bamwe mu bafana ba Musongati na Flambeau du Centre bakaba ari nabo bakunzi b'iyi migwi ibiri nyene, ndavuga Real Madrid hamwe na Flambeau du Centre. Nkakubwira ko abafana basanzwe bafana Flambeau du Centre ari nabo bafana basanzwe bafana Real Madrid ku bwinshi cyane, ariko kandi abafana nako Musongati FC ari nabo bafana basanzwe bafana Real Madrid, ariko kandi abafana basanzwe bafana Flambeau du Centre nibo bafana kandi basanzwe bafana umugwi wa FC Barcelona. Ari nkakubwira yuko nkuko vyama abajengajenga bari bahari nako barahari, kandi abona ko nabo nyene baba baberewe, banavuga ati club ijwi rya Musongati. We are gikundiro jenga baba bahari rero kumbure nabo nyene baberewe cyane, na cyane bavyina batamba bavuza ingoma hirya no hino baha inguvu abakinyi babo. Ariko kandi nakwibutsa ko abafana ba Flambeau du Centre nabo baba bahari batamba baririmba bavuza ingoma. Ndanakwibutsa yuko nabo baba bafite icivuga ati club urumuri, hariya anye nabo baba bahashitse kugira ngo babandanye babereka yuko bagenda bashigikira umugwi wabo. Nongera shimira kumbure Imprimerie du Centre, ni imwe mu makampani igenda ishigikira inkino zigenda zirabera ngaha muri stade nziza Ingoma y'igisagara ca Gitega. Ariko kandi limitere hariya anye nayo nyene ntiba yacerewe, nayo nyene ibihari kugira ngo ishigikire izi nkino ziba ziriko zibera muri kino kibanza ca stade Ingoma. Ndanakwibutsa yuko kandi nkuko ragenda bivuga imyidogo hirya no hino yari ihari, ati ni gute urukino nkuru ruhuza imigwi ibiri y'igikundiro stade idashobora kuzura nkuko tuba tubimenyereye. Ibi rero navyo ntibiba biryoshe kuri twebwe dufata ama-image n'amasanamu, mu gihe dushobora kubona amavide hirya no hino ya stade, na cyane aho abari imigwi ibiri y'igikundiro iba yahuriye muri kino kibanza. Hari anyagukora bivuze kumburi kajya kanoti ibihumbi 5, abenshi nkuko nagenda vyumva hirya no hino bakaba bagiye barabivuga yuko ari naco catumye kumbure akanoti gatuma hariya anye intebe zimwe zisigara
zikagenda ziri vide. Ariko ndakwibutsa ko ubu nyene tuvugana urukino ruracabandanya, aho ndakwibutsa ko Flambeau du Centre hamwe na Musongati FC yose ikaba ari imigwi ibiri isanzwe ariyo ngaha nyene mu gisagara ca Gitega, aho no kwibutsa ko hari ubusa ku bundi, na cane cane aho nariko ndakubwira neza na neza uko urukino rwatanguye aha muri stade Ingoma. Nk'uko biba bimenyerewe, hazindutse akavura, ariko akavura kari kaheze, aho noneho abicaye ahadasakaye nabo nyene bari ko barorera agapira batekanye, noneho atankomanzi ntangere. Ariko kandi ndakwibutsa yuko kuri Egozen TV natwe tuba twahashitse, umusatirizi barahashitse kugira ngo mbe ndababwira noneho uko urukino ruba rwagenze. Ariko kandi n'utesorite noneho tuba twabaye mu mamace, akasorite ka mbere nakakubwiye kubera iki izi nkino zibiri ziba zahuye, aho mu gihe Flambeau du Centre na Musongati FC yabihuye aba ari imigwi ibiri, buri mwana umupapa umumama baba barindiranye igishika kuri uwo munsi kugira ngo baze birabire urukino kataraboneka. Nkanakwibutsa ko kumburi aka kantu kaze gakosogwe ikindi gihe kugira ngo dushobore kuronka stade ishobore kuzura. Ariko kandi abandi bakavuga ati iyi migwi ni imigwi ikomeye cyane, kubera iki batubimenyera mu gihe akanoti k'ibihumbi 5 ari akanoti gato cyane mu gihe ibintu byose vyadutse. Ibi byose birashoboka, ariko kandi nako kandi tugenda tubabwira yuko kumbure iyi migwi ikenewe gushigikirwa kugira ngo noneho abakinyi canke abandi bandi noneho basanzwe bakunda inkino nk'izi bashobore noneho kugera aho bashyitse, na cane cane aho mamuzi yuko abakinyi baba bafite imiryango batunze, ndetse naho baba bakeneye gushika aha canke hariya kwiyungunganya muri bica nk'ibiriya. Rero jewe nawe turi kumwe birashoboka, dushobora kubashigikira kugira ngo noneho tubereke urukundo tubafitiye. Ndanakwibutsa yuko kandi hariya hanye umutekano wari wose, abajije umutekano tubashimira vy'imva mutima kuko muba muhari, noneho mugerageza gukora uko mushoboye kugira ngo urukino rushobore kugenda neza cyane kandi hashobore kuba umutekano ntangere. Ariko kandi ndanakwibutsa yuko iyi migwi ibiri yama ari migwi noneho y'icitegererezo, aho buri mwene gihugu wese atagwaye canke atafatiriwe aba hari kugira ngo agende noneho akurikirana neza uko urukino ruba ruriko ruragenda. Ndanakwibutsa yuko umusatirizi mba ndahari kugira ngo noneho tugende turayaga, tunavugana, tunatera inkuru noneho kwa biriko birakorerwa mu gisagara ciza ca Gitega. Ariko kandi ndanakwibutsa yuko hambavu y'igisagara ca Gitega turanatembera tukaja no mu zindi ntara kugira ngo tubahe the hot news, amakuru abagezweho, aho tutibagira abanyempano, ndavuga abaririmbyi, abakinyi b'amareresi ndetse abavuga amazina. Ariko kandi tutibagira ko abanye business tuba tuhari kugira ngo dushobore kubamamariza, na cane cane aho mamuzi ko ivyo byose tubikora kandi tukabikorana urukundo ntangere. Ndanakwibutse yuko twari muri stade Ingoma, aho nariko ndababwira neza na neza uko urukino rwatanguye. Urukino rukaba rwatanguye neza cyane, aho ndetse n'akavura kazindutse karagwa, ariko urukino rugitangura akavura kari kahejeje kugwa, ikirere kimeze neza cyane ndetse kinasa neza cyane. Nkanakwibutsa kandi ndabigarutse ko umugwi wa Musongati FC by'ukuri waruberewe, aho bambaye imayo shasha noneho zikimota ubushasha, kandi aho kabisa buri muntu wese yari muri kino kibanza yavuze ati kabisa respect kuri Musongati, turabona ko mugenda mwitwararika. Ariko kandi ndanakwibutsa yuko kabisa kuri uno munsi nanje nk'umusatirizi ni ikintu cambabaje cyane kubona intebe zimwe zigaragara, na cyane cyane aho match y'uno munsi yari match kabisa, buri murundi n'umurundi kazi ndetse baba barindiranye igishika match nk'iyi. Anakwibutsa yuko match nk'iyi iterorerwa gusa n'abene gihugu mu gisagara ca Gitega, ariko kandi hari ababa bavuye i Butanyerera, ababa bavuye i Burunga, ababa bavuye hariya i Bujumbura, noneho ababa bavuye mu ntara yagutse ya Gitega, ndavuga za Mwaro,
intwaro za Karusi hariya anye za Muramvya baba bishikiye muri kino kibanza na cane cane gukurikirana uko urukino ruba ruriko ruragenda. Angaruka kandi ndabibutsa yuko Egozen TV tuba tuhari tubashikira aha canke hariya kandi tushimira vyimva mutima abagenda badushigikira gukurikiranwa n'abantu ibihumbi 12,200 arenga ko abo n'abantu benshi cyane aho aba ari ibintu byo kwishimira cyane vyimva mutima ariko kandi shimira manager Ejid Ndiaye kuko uromwe mu batuma Egozen TV tubandanya dukorana ishaka kandi tubandanya dukora tubona ko dushigikiwe cyane vyimva mutima ariko nanje nk'umusatirizi reka nishimire cyane kuko nanje ndagerageza gukora uko shoboye kugira ngo ndabereke yuko ntashobora kubasiga mu irungu canke kubaha irungu na cyane cyane aho mba ndiko ndakora nkorana ingufu n'ishaka kugira ngo